igihe Yobu yagira ibyago, Imana yari yakoranije inteko, Shetani nayo ikijamwo. Imana irayibaza iti wewe uje ukora iki? Ati mvuye ku isi kuzunguruka ndaba abantu ku isi, abantu bawe. Imana iravuga iti warabonye umusavyi wanje Yobu yuko ari ntahemuka. Shetani kibwira Imana ngo nukubera wamuhaye itunga ryinshi. Imana iravuga iti urya ntashobora guhemuka, naho vyogira gute, genda ushaka umutwara iryo tunga ntazohemuka. Vyerekana yuko Shetani yama iri mu bantu, wa mutima mubi wama uri ku bantu, mugabo Imana igaca ihagarara ntacyo tuzoba. Tugitangura iki gikorane, Shetani yarashize mu mageragezwa, kuko umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD, umugambwe wacu mwiza, yaciye akikwa n'amagara kandi ariwe yateguye iki gikorane. Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafe, ama tapi, eka n'ibindi mwokenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi yarinuje iyo wakorera ivyononekaye muhera iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Hajya yari Shetani iri kwiraraba yuko ducika inkokora imbere y'Imana. Twarasenze, turasenga kugira ngo Imana imukize, no tubandanya dusenga, aricyo gituma namwebwe ari kubandanya mu musengera kugira ngo aronke mitende n'ingoga, tubandanye rugendo twese turi kumwe. Ico ni kigeragezo cyari kiri muri twebwe kugira ngo Shetani ngwirabe yuko ducika intege. Twe turabana b'Imana, turazi ko Imana ari ibirema ikabikomeza. Tubandanye twese dusenga, dusabira umunyamabanga mukuru umugambwe wacu mwiza CNDD-FDD. Igikorane cyagenze neza cyane. Abanyengozi twagira abo muri commune, muri province Butanyerera, mwebwe bagumyabanga bo muri province nziza ya Butanyerera, nagira nsabe twebwe abashitsi tubakomera amashi cyane. Tubakomera amashi kuko mwaratwakiriye, turabana namwe, turahamagara Imana kandi Imana yaribonekeje. Gushika naho abavuga ngo imvura iraza kugwa ntigwe. Ariho abantu gitangwa ndababwira nti tugumane n'Imana. Yosuwa ariko aragwana aja mu gihugu c'isezerano, harateye igihe arabona ko umwasi yamaze kumwifatira mugabo ataramutsinda. Kwizina ry'Imana aravuga ati iri zuba nirihagarare ntirigende, nkibwire izuba rirahagarara. Ngo gushika uno munsi ntazuba rirasubira guhagarara, haba imbere yaho cyangwa haba inyuma yaho, ubushobozi bw'Imana izuba rirahagarara. Eliya yabonye kwa bisi Imana bayihevye, yuko n'umwami asigaye asenga ibigirwamana, yabonye ko bahevye Imana, arashavura aravuga ati kuva ubu nta mvura izosubira kugwa ntabashikiriza iryo jambo. Kandi vyabaye uko nyene, imvura irahagarara. Umunsi yavuga ati imvura iragwa, imvura yaciyigwa. Imvura ni y'Imana, nta kintu na kimwe kimunanira Imana. Ubu twarabibonye aha muri iki gikorane, aha tuvuyeho twabibonye. Twambaje mutima mweranda, ubundi azi ko amaso yanyu yatanguye kuguruka. Inkuru nziza mwakuye ngaha, mutima mweranda mukuye ngaha kwira Uburundi bwose, mugende mushikirize ubuhanuzi mubushikirize. Imana yahejeje kugurura imiryango. Ubu mwaka n'uwa mbere uteruja mu 2040, none mwamaze kubona kure. Abo muri Butanyerera muhejeje kutwemerera neza yuko mu mwaka 2035 muzoca mwirimbura, muzoba mwashitse. Imana ibihezagire ivyo vyifuzo vyanyu, ihezagire. Turakengurukiye cyane mwebwe ndongozi.
indongozi mwaremeye murasaba amakonje muraza kugira ngo duteramire imbere y'Imana tuyerekere urugendo rushasha dutanguye kugira turungikire wa mutima mweranda abari waturongora muri urwo rugendo. None we nta nguvu uyumvamwo, cyari nguvu nshasha niyumvamwo, mwebwe nta nguvu mwiyumvamwo. Tugira urugendo. Igihe twari turi muri biriya bihe warashobora kubona bacitse inkokora, ntibagira ikibashigikiye, ntibagira inguvu, ariko hagaca haza baba marayika hagaca bavuga bati shishikara urugendo ukomeze kwihangana tuzoshika. Murabizi ngo shishikara urugendo dukomeze kwihangana tuzoshika amahoro. None twarashitse amahoro, niho turi. Imana arabikoze. N'ubu tugeriye dufise inkomezi kandi inkomezi zitwereka ko ivyama twamaze kubibona gushikana ikashi, kuko twamaze kubona ivyama. Mwebwe rero ndongozi, ndazi ko mukwenga amaraso mashasha, ukuza kwanyu kwaradukomeje kandi turabona ko urugendo tugiye kugenda twese turi runani, indongozi n'abene gihugu twese turi kumwe mu runani kandi turazi tuzoshika amahoro. Turakengurukiye cyane abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana baradufashije mu mitima, mwarasenze murumvigwa, impanuro mwahaye irihanga ry'Imana twararyumvise, n'abandi mwagumye musenga mushigikiye. Mwese muri ngaha, namwe ndazi ko mugiye mufise inkomezi zishasha, kuko murumvise yuko n'abahanuzi b'ibinyoma babaho. None twarose mutima mweranda dukuramo wa mutima w'ikinyoma, wa mutima umuzana ikinyoma, iduhaye impwemu nshasha, impwemu yera idufasha kubandana dukora ibikorwa. Mugende muri abahanuzi beza, muhanura ihanga ntiduze dusubire guhindukiza umugongo, ntitugire ubwoba. Muze muratwibutsa yuko Imana yavuze ngo ndi kumwe namwe ntakizobananira. Turakengurukiye cyane abajejwe intwaro. Abajejwe intwaro baradutunganirije. Mwebwe murongoye mugambwe CNDD-FDD muri iyi ntara nziza ya Butanyerera, mwaratwakiriye neza, dukora twumva tunonokewe kuko dufise abatwakiriye. Twari muco bita les bonnes mains. Abanyabutanyerera tubakomera amashikana. Ndongozi murongoye intara zigize intara yagutse ya Butanyerera, turabakengurukiye cyane. Dukengurukiye n'abajejwe umutekano bashoboye gukora ibishoboka byose tukaguma turi mwituze ata mitima isimba. Mwarakoze cyane, Imana ibahezagiye. Abaririmbyi mwadufashije guhamagara mutima mweranda araza, dukora twese turi umwe. None mwese mubishimigwe. Abamenyesha amakuru baramenyesheje berekana biriko biraba, biratuma no makungu yose yumva yuko mu Burundi ari igihugu kiri mu muryango umwe, umuryango w'Imana. Mwarakoze cyane, ni mubishimigwe. None rero tugira tugende tuja mu ngo zacu, tugende dufise ubu butumwa, ubu buhanuzi tugende kububwira n'abasigaye mu nsago zabo. Noneho nabo nyene na mutima mweranda yabashikiriye, tuzosanga twese turiko tuvuga nk'abahanuzi, kuko mutima mweranda yadukomeje. Ubu turafise kurinda ngo bari baje gukorana, nta ndobeke yarimwe. Mpwemu yera ikiraza ibakwira bose, mpwemu yera turi kumwe. Haleluya! Tugiye dufise izindi nguvu nshasha. Bari baje gukorana. Amashimeshi kandi ku Mwami Yesu. Bari baje gukorana, nta ndobeke n'imwe. Mpwemu yera atumwe n'Imana, abarumvi bari baje. Nta ndobeke n'imwe.
none rero muragahimbare ko gusozera neza igikorane nagira ndabipfuriza imigisha mwese. Imana ibahezagire, Imana ibaha amahoro, Imana ibaha imigisha, Imana ibatunganirize mu byo mukeneye byose, ibahe amahoro mu miryango yanyu, mugende amahoro mwese, Imana ibahezagire. Amen.